Fanny Lavine gushika kuri uno mwanya afise imyaka ingahe? Yesu Kristo. Shene zivyize nawe amanze zawe bagiye baravuga yuko ushobora gusumba umugabo, ivyo bivuze ko iki nivyo canke sivyo? Biramaze kugaragara yuko uriko urakora film iryoshe, twavuga ko iryoshe kubera ko ariko tubibona, ariko kandi wariko no gukora iyindi yari iryoshe nyene, yari yitwa Samantha menga iyo yitwa URUGO, urafise n'indi yitwa umupfakazi, ariko ugerageje kuraba ko bazikurikirana na wewe ubwawe usanzwe uri nyenezo, urabona itandukaniro nihe itandukaniro ituma abantu menga ivyo bakunze nizo batakunze, mbega Samantha ntibayikundi iki canke bayikundi iki Hola my people, ndabarakije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasambu kumirabira ko kino kiganiro. Nitwa Noraske ntero gatandatu, Noraske solution man, I'm man of God, I'm new creation, I'm son of God. Murabizi nkuko vyama ini yatevye nyine namba 1 igezweho ni nakazi ntare 6, nakazi ntare 6 cyangwa bashaka kuyita intare mwishamba ryayo nkuko bimeze. Ariko kandi turabifurije umwe wese kuba intare mwishamba ryiwe, kuba we mu kibanza kiye kubamo ikibanza cawe nivyo ndabifurije. So nkuko mubizi imisi yose iyo tuje gutya tudufise amakuru menshi mashasha kandi meza, ariko na cyane ko musanze mubizi ko je no haske mbandi ngaha, ariko tukaba turi kumwe n'undi muhungu mushasha Renze wa Gwano G amaboko hejuru, abayitwa Alpha G. Ni muri babahungu bafise impano, murabizi ko ntashe kuzana umuntu adafise impano. Sa uyu n'umuntu afise impano, tuko turakorana muri iyi misi uko mu supporting amanda nawe ni mu supporting murabizi, ariko kandi ndabifuriza kwezi kwiza, kwezi kwa kane nabwo ukwezi kw'abeshi no, ariko n'ukwezi kumugisha ko kuronka bya ndima zigevye usengera niko bimeze. No musi bitumire wanje aza ko ari umwe mu ba actrice ba film ndundi nkunda kandi followinga babandi namamvuga nti bano ba actrice bararenze, bano ba actrice barakaze, namukurikiranye kenshi, ndabona film amaze gukina, yarakinye amafilme menshi namwe ndaziko mu munsi. So twateye iteko ryo kumwakira, navuga mu izina Mawuja, urahawe ikaze. Wagwane. Karibu. Thank you. Meze neza? Ndashimira. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ndamutse abakunzi bacu. Abakunzi bantu haske na iki ndabaramukije. Ni Fanny Lavine. Nije ndumutumira uyu munsi. Yo. Yeah. Sasa nitwa Fanny Lavine arabaramukije, presentation ntiyaheze. Ndi Burundi kazi, ndi mukinyi wa filme, ndi n'umwanditsi, ndi okay, ibintu nk'ivyo. Okay, Fanny Lavine nituzako turi kumwe n'umunsi. Ndabizi ko Fanny Lavine bamuzi kandi mumubonye gutya muca mumva menga muca mutaramubona zino meta, ariko no munsi ntabwo ari muri iyo side ya nabihoze, ntabwo ari muri side no munsi yashishushure bebe no munsi ni ku kazi, ni nateteka yuko yemere kungendera kumbure kuri channel yanje. Wakoze mwakoze kunumira. Kimwe mu zenda gukundira nuko unshigikiye mu bintu byose nkora. Ubundi ni vyiza kandi niko byari bitegerezwa kumera, umuntu umufana we wa mbere akaba ari uwo babana, kuko mu gihe udatahuwe cyangwa udashigikiwe n'uwo mubana nibaza n'Imana ko itari gushigikiye. So niko bimeze. Ni Fanny Lavine, murabyumva rero turi kumwe no musi dumenyesha makuru, ni nako kazi kumbure twamenye ndiko ndakora. Iyo ubonye ndiko ndakora umwuga wo kumenyesha makuru bikwibutsa iki? Binyibutsa nyine uko nakonye ubwa mbere. Binyibutsa kandi yuko kuba umumenyesha makuru iyo ndoto nari mfise ndi mutoya. Amaje sanga Imana yayihaye tuzohura. Okay, muravyumva. Amakomantere turakeneye, ariko kandi ikiganiro tuzokora utaha tuzosoma amakomantere hama tumuhamagare umutumire wacu imbazo bafise akanya aze atwishurire, ariko kandi ndafise utubazo dutatu twihuta imbere yuko mpa umumenyesha makuru yabisigiwe Alpha J wa Gwano G abandanye atwakirira umutumire. Fanny Lavine gushika kuri uno mwanya afise imyaka ingahe? Yesu Kristo. Shene zivyize ntandi bantu bibaza jewe. Yawe ni kubyibaza kubyishura no kutabyishura. Sinyaka nyinshi cyane.
mu bintu byinshi bavuze misi heze ku bantu bagiye barakurikirana ivyerekeye imanza zacu ariko reka no munsi nitize zawe imanza zawe bagiye baravuga yuko ushobora kuwusumba umugabo ivyo bivuze ko iki nivyo canke sivyo ivyo ntibibaho byo kubaho usumba umugabo kuko umugabo naho woba umusubira imyaka 20 aguma ari umugabo na Bibiliya turabona henshi ko ahantu hose yarura abagabo abagore n'abashyira mu gitegeko kubera ko umugabo yamari hejuru y'umugore ariko umugabo wanje ntabwo ndamusubije imyaka bimeze gute turanganya muranganya okay ariko kandi kunzi b'amafilme yawe biramaze kugaragara yuko uri kurakora film iryoshe twavuga ko iryoshe ariko kubera ko ariko tubibona ariko kandi wareka no gukora iyindi yari iryoshe nyene yari yitwa Samantha menga iyo yitwa urugo urafite n'indi yitwa umupfakazi ariko ugerageje kuraba ko bazikurikirana nawe ubwawe usanzwe uri nyenezo urabona itandukaniro ni itandukaniro ituma abantu menga ivyo bakunze nizo batakunze mbega Samantha ntibayikundi iki canke bayikundi iki umupfakazi zari bimeze gute kumenga iyi nayo yo bisumba kumbure visibility izo warigeze gukora zose anavuga ko jewe film natangiye gukora kuko nzayitwa urugendo barayikunze cyane imaraza umupfakazi n'idini nyinshi zagiye ziraza nangize imana barazikunda ariko ikintu mumaze kubona ubu nuko peut-être abakunzi b'ibikorwa byanje hariho uburyo bankundamo nko muri Samantha urabona ko nari umujije umenga ntibanyakiriye neza cyane nk'uko banyakira ndiko ndakina ndi umuntu wo mu rugo ndiko nerekana nyine ibintu bya bisocial nyine bisanzwe bibaho cyane benshi bamenyereye sinzi impamvu babikunda mugani bazi ko ari kubera ko naje iyi ndiko ndakina ndo muhira nkuko ndiko ngaragara muri urugo nkuko nagaragara mu rugendo n'izindi bagiye bankunda cyane mba numva ndi jonyene mba numva ndi ntarekazi mw'ishamba ryanje hariho kubera hariho ibintu ukina ukumva nyine kuri ko uragwana nabyo uri kuratinga n'ibindi bintu nyine wumva kuri kurabaho rero ngira nasigiwe kuvuga ibintu byo mu kibano okay muravyumva izina ni Naraske ntero gatandatu Naraske solution mani muravyumva ariko ari Fanny Lavine vaccine w'Imana akaba ari n'umutambukanyi wanje kumbure ku batari babizi numwe mu actrice bamaze gutwara amatrofe menshi mu Burundi ashobora ko ari no wa mbere amaze gutwara ama festival amaze gutwara ibiki mu Burundi no hanze ariko kandi amaze gukora ama collab hanze y'igihugu cacu biramaze kugaragara ko ari we mukinyi wenyene w'ireresi mu Burundi amaze gukina amafilme menshi ama featuring batari mu Burundi ariko kandi no mu Burundi ari mu bakinyi bamaze gukina amafilme menshi yagiye aramenyekana ntarinze kuyavuga amazina ariko kandi Fanny Lavine tukwitegeka iki cihuta muri iyi minsi ikihuta hariho iyo urugo turiko turakora hariho n'ibindi bikorwa byinshi hariho n'indi collabo dusanze igihugu bazabona mu minsi iri imbere hamwe Imana yakubwira ati huza nabo mutavugana canke ndaguha abandi bagenzi bashasha wahita mwiki ubugombe bwayo thank you This one grand integral alphazi ndagarutse intare y'ishyamba ryayo kwa kundi hahandi bamaye no mutumire ngo mbandanye nawe kino kiganiro mama lawo ubu sindabakira nkundukira na gato business sava uraberewe gose hari umuntu yakubwiye kubereye kuva mu gitondo eko inde umugabo wanje umugabo wawe yabitwika ushije ntiyabivugiye imbere yacu mama lawo twageze kubona muri collabo ya filme y'umuntu wo muri Tanzania twitege ryari filme y'igiswahili gusa Kiswahili kiracyariko kirangora ariko ubu mwaka nyene izobaho kuko ifuko ko dufera tuje imbere cyane kandi nkuko turi muri East Africa ifuko ko tugenda ducanga indimi twaragoye muri filme y'icyongereza ntayo wawe uzokora mu cyongereza gusa hariyo nigeze gukora y'icyongereza kiwanje karaga short movie kitwa PM nyene nini turavuga long metrage ndavyifuza ariko sindabishobora
kubera kutarabishobora yani kugenda buke nyene kubera ko iyo upfuye guhuruduka ibintu hari ibyo usanga wishe akibwiye pole pole sinzi bavuze ngo haraka haina baraka ya uvyakira gute umuntu kuja muri studio agakora indirimbo aririmba wewe ya biraryoshe ariko biraryoshe mu gihe uzi yuko abiririmbye biva mu mutima kuko hariho n'ababiririmba batavuye mu mutima biraryoshe vraiment uba wumva wow indirimbo bakuririmbiye amasanamu yasohotse wari urimo udafise imishatsi wowe kugira imishatsi no kutayigira ubifata gute kubera ko ndi umu actrice kandi umu actrice adatoranya ibyo akina look zose ndazikunda look y'imishatsi ndayikunda nayifise ndabikunda icyiza nuko igikorwa mba ndiko ndategura muri uwo mwanya kiba kigenda neza rero nk'umuntu turi muri série yitwa urugo mba ndi umukozi wo mu nzu urumva ko ntushobora kugira look nk'iyi ndi umukozi wo mu nzu cyo bituma naciye mwimosha okay mu bafana bawe benshi barifuza kwinjira muri twafa vigezo ibintu bikenewe kugira ngo umuntu yinjire muri twafa nibi nanjye ndifuza abantu benshi mu kwinjira muri twafa ariko sinifuza abantu binjira muri twafa kwitwa ngo ndi muri twafa gusa ariko utari kuragaragaza impano zawe kubera ko hariho nk'amatimu usanga ugasanga umuntu ngo ari muri timu kanaka ariko harahera umwaka imyaka ibiri atariko aragaragara rero jewe ibisabwa kugira umuntu yinjiye nuko mba mfise ico gikorwa igihuye na wewe donc ndavuga casting iyo muhuye kakirwa amahirwe urajamo ariko sinozana abantu ngo bitwe bari muri twafa kandi batariko barakora mba ndiko ndabahemukira cyane nibona ko hazogera igihe ukenera casting zimwe utazifise muri team bikakugora nibaza ko bitabaho kuko abantu baba bari ku murongo barindiriye ko ndabahamagara bari benshi ariko ndashobora kubabura kubera ko hari igihe uriga nk'abatama cyangwa abatamakazi nk'abo uri ndashobora kubabura ariko abantu b'abajene sinibaza ko babura okay batubwiye ko ari wowe mu cinéaste ngaha mu Burundi ufite amatrofe menshi atari banga ufite trofe zingahe wahawe n'ireresi nyinshi ndabyarura ntazobibuka oya izo mu Burundi basi ni zingahe izo mu Burundi nyine ndenda guharura sindavyibuka neza ni nyinshi gose imyaka yo watubwiye kwinganya n'umugabo wawe kandi watubwiye kwinganya sanye nta Burundi kazi barayivuga ariko nyinshi ko Mala umaze igihe kingana gute uri muri industry y'amareresi hano nije 2018 benshi ndiko ndaja muri season urakunze kabisa kubwaho mu mwaka uheze wa 2023 ninde mukinyi w'umwigeme yakuryoheye benshi tubwire umwe yakuryoheye kurusha abandi umwengeye kurusha abandi yego Avera Muhimbare asanzwe anaririmba cyane n'umufana wiwe umufana we mu ndirimbo cyane indirimbo cyane okay ubu wo kubwira ati ndashaka ko mukora igikorwa na Avera Muhimbare cy'indirimbo ukaja muri studio nawe ukaririmba ndagufitira umuntu akayiriha byose byo kunda ngiye kujya kuko je nta mpano yo kuririmba mfise ya kandi sinkunda kuja mu bintu ntari nta mpano kuririmba mfise sinenda kunda kuririmba kandi nanjye nayo ndabyifuza ko mpano yironka ariko nta mpano mfise mbona ivyo kunda ibibazo bibiri mubaza umufana wawe ariko arakuraba ubunyene mubaza ibibazo ibibazo cya mbere mubaza icyankundira icya kabiri nkamubaza nibiye kosa nokora ku buryo yoca areka kumfana ubuzima bwe bwose umufana uriko urakurikirana kino kiganiro nahawe ho kumwishyura mama la abantu bagukunda baraguhaye kado ku munsi wa mariage ariko amafoto yawe n'umugabo wawe nabo nyene bari barishizeko eske bajya bafana wowe ubatandukanya gute n'abandi bafana bataje
canke batari bari kuri iryo bose nubwo ngo ndabatandukanya gute kubera ko hariho n'abatashoboye kuza ariko banankunda gusoma n'abaje bose ndababwira ati muraha ku mutima ndabakunda cyane. Tugira akajambo ka nyuma kugira tukureke ugende, turabona abarusohotse uranaberewe rwose. Akajambo ka nyuma ni uko ndabashimiye cyane kwanja, ndashimiye CEO y'Igeno, nkamubwira ati courage, hama nawe courage cyane. Merci beaucoup. Hama badukurikiranye mu bandanye badukurikirana ku macana yacu yose, hariho Fanny Lavine official, hariho Solution Couple, hariho ni nyene badukurikirane no ku ma Facebook, kandi ibindi navyo aho babona bitagenda neza badusengere, apana ibintu byo kudutuka kuko biriya bitutsi mu dutuka namwe muba muri ko murituka, kandi ikindi naco birabasha mu muzomaramara kuko Imana ntikorera ku byifuzo by'abantu. Tugushimire cyane ku kanya waduhaye. Asante sana. Urugo series ni iminsi yose kuwa mbere saa 3 kuri Fanny Lavine official, ariko kandi ndetse no kuri RTNB jeudi 21h30 na dimanche 17h. Tugushimire gose, merci beaucoup. Ndabakunda cyane abari mwadukurikiranye muri kino kiganiro cacu twakoranye na Mama Lao aka Fanny Lavine canke Faxine Uwimana. Ndabifurije amahoro, amahera, amagara meza mu banyu no mu vyanyu. Ciao ciao.